Eske Landry Promoter ariko atwara gute ico gikorwa ati mbega none bigeze hehe kubijanye no kuyobora abartiste biwe ati mbega none ho biriko bigenda neza bamwe akavuga ati egome ariko bandi bakavuga ngo ya aha tuja makuru ya Landry Promoter tuja makuru ya Landry Promoter ubona yuko cyasinya contract muri Wema Entertainment azorongoye na Landry Promoter ariko Wema Entertainment niyo mu faso cyangwa umumama yitwa Wema Nera asoza mu gihugu ca Australia ariko wihagarariye mu ni CEO Chief Executive Officer wa Wema Entertainment niwe ariko urongoye Wema Entertainment cyangwa manager wa Wema Entertainment mu gihugu cy'u Burundi ni Landry Promoter. Landry Promoter rero gushikira saha ivyarimo ari muri Wema Entertainment wadusavye makuru yiwe ona yuko afise ari LINO G nka manager cyo kimena Kid Ngabirano umwaka iri muto cyane nawe nyene asanzwe ari muri Wema Entertainment n'abandarizi bagiye batandukashike babiri bavuze ko azoza kutwereka mu nyuma inyuma yabo bari batanguye gutangurirwa gufashwa bamaze guheza gufashwa bashashamwe abandi bantu bagiye batandukanye. Bigikumbure cyangwa cyari nkuko ari kuravuga ati rero muri kino gihe ni Landry Promoter rero aramutswa imbere y'amategeko ibije rero n'iryo shami riyo mashami agize ico bise Wema Entertainment ariko nga mu bundi kuko ngo muri Zambia numva ngo vuba cyane ngo bagiye kutwereka ibindi bintu bishasha ariko kandi Bigi tugarutse gato cyane gato atavye guteba novuga ati rero gushika amasaha ivyo kiravugwa cyane ni amajambo abavuga ati mbega none imeze gute eske Landry Promoter ariko atwara gute ico gikorwa ati mbega none bigeze hehe kubijanye no kuyobora abartiste biwe ati mbega none ho biriko bigenda neza bamwe akavuga ati egome ariko bandi bakavuga ngo ya urumva bigire kuri ivyo onye kumbure Landry Promoter tuzomutumako nawe nyene aheze atuyagire atubwire rero ahashikanye igikorwa kuko igikorwa kijya anye se cy'umuntu umwe Bigi se cy'umuntu umwe nuko yuko ndafisemo uruhara urafisemo uruhara ugerafisemo uruhara twese turafise kuko ngo tutabigiyemo twese nukuri ntivyocamwe ni handi uzobona haje demande ya sponsor ukayibona ukabona ati Wema Entertainment ugacishira mu kabati kiwawe ugacuhora kubera yuko utabishize mu ruhara mugabo ufise mu ruhara iryo keto uzogishura hakiri kare uvuga ati reka nteze imbere imana n'umuziki w'abana b'igihugu.